Amakuru dukura muri ayo mabohero uko ari atatu amenyesha ko iminsi 6 iheze abanyororo bari mw'ibohero rikuru rya Muramvya bataronswe ifu y'imyumbati, abari mw'ibohero rikuru rya Gitega nabo bakaba bamaze iminsi 5 atayo bafise, mw'ibohero rikuru rya Ruyigi nabo bakaba haciye iminsi 4, mu gihe bizwi ko iyo fu y'imyumbati ariyo bacumbamwo ubugari kugira abakozi ibiharage bike baronswa. Ayo makuru avuga ko inzara iri mu kwica abanyororo kuko iyo minsi iheze bafungura ibiharage navyo akaba ari nica ntikize. Kubwo ayo makuru nyene nko mw'ibohero rikuru rya Gitega hari igihe baronswa iyo fu y'imyumbati rimwe mu ndwi, ivyidogerwa cane n'abanyororo kuko atakindi bafise bafungura atari ibiharage niyo fu y'imyumbati, kuko n'abafise imiryango yo bagemurira ivyo gufungura batemererwa kubaraba kubera ikiza ca COVID-19, bakabona ko leta iriko ibicisha inzara, bagasaba leta kwikubita agashi iyo fu y'imyumbati ikaboneka kuko nabo bafise uburenganzira bwo kuronswa ibifungurwa bikwiye. Bakongera bagasaba amashirahamwe y'abagira neza kubagarukirako mu gihe leta y'u Burundi idashoboye kubaha ibifungurwa bikwiye. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka abajejwe mu bohero kugira twumve ico leta itegekanya gukora kugira itorere inyishu iyo ngorane yama yisubiriza.